Bahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yatoranye izina rya se agatorana n'ubukerebutsi we n'ubwingahe bwiwe. Muraronse n'ivyukuri umwepiskopi w'incabwenge azi gukurikiranira hafi biba muri ekleziya no mu gihugu, akamenya urugero rubereye afatira ko mu gutohoza ukuri kandi agatumbereza ingingo ahatunganya. Nintavugira mivumbi kumuvumba. Mugabo hejuru y'ivyo byose arangwa cyane cyane no kwiyumvamwo urukundo Imana idukunda mu mwana wa Yesu Kristo, be n'umwitwarariko wo gushingira intaho ukuri kuwa Kristo be na ekleziya yiwe. Ni mu nkundire rero dusangire kumukengurukira no kumukeza. Nyene cyubahiro mwungere mukuru mushasha wi diocese nkuru ya Bujumbura, turagukeje n'umutima wacu wose kuko wemeye kugamburukira papa ukakira no kwicisha bugufi ingingo yashinze. Na wewe turagukengurukiye ko kubera ubwo bugamburutse watugabiye urweze rw'uyu munsi mukuru. Iyo utamukundira ntituba turi ngaho uyu munsi. Ubiraba kumbura afatiye ku rugero rw'abisi yohava agira ati mbega none yari gutegwa amasoro akayazibukira. Mugabo tuzirikanye yuko Ingozi wari uhamaze imyaka 18 ukora bigashimwa, wubashwe kandi uyobokwa, ntitworeka gutegera uburemere bwo gutekera ukimuka ukaza ugana aho utazi yuko uzokumvirwa nk'uko wahora. Turagukeje. Tugukeje ubikwiye. Nidukekana mba yuko na wewe wakiriye ingingo y'umuvyeyi wacu papa nk'ubutumwa utayakiriye ntigushiriye aho wari usanzwe ucambirwa. Kubera ico uratwigishije utiri uravuga menshi kandi urakoze. Ubutumwa wemeye ntibworoshe kurangura, mugabo nureme. Umukama yabugutoreye aciye ku musubirizi wa Petero Mweranda, arazi nawe nyene ko bugoye kandi buruhishe. Mugabo kandi nawe uramuzi. Ashinga umuntu ibanga agabiye gusangira nawe ukuribangira ingata. Urukunda gukunda kandi nawe wiyumvamwo nirwo mukundira kuri gutererana. Urwo rukundo rurama arirwo rukuraza ishinga nk'uko byari bisanzwe Ingozi. Uheze umutura ubwenge n'ububangutse ufise. Gutyo nivyo kugora uzobirengere, ukore bishimwe, ukore ibishemeye, maze n'uwo yarasimbwe n'umutima muri aba basangwa bene umuryango yumvise ko ari wewe wagenywe azotangare yongera atekane, mbere akenguruka agira ati bwa bundi nikanze ubusa.